mu gikorwa cyo kwandikira ireresi nafashijwe n'umugwi nkunda cyane BMT. By'ukuri narimvamwo kwandika. Hariho umushefu wanje ngaha yitwa Elvis arabizi, n'abo twiganye muri lise barabizi, ariko narumva ko mfise ubwoba bwo kwerekana ibyo nandika, numva umenga nibo bikunda. Umunsi umwe Amede mon frère arambwira ati genda wandike ireresi turabe ingene wandika. Byaranyoroheye kuko nari sanzwe mfise igicapo c'inkuru nyinshi mu mutwe wanje. Rero ico gihe inkuru nari imparaye, abandizi barabizi ufise inkuru nyene uparaye muri ico gihe wumva ko ikaze yancamvuga reka nandikiye nyene. Umunsi ndayibereka bari kumwe na Fisto ari BMT nyene, barayikunze barantera intege, nanje zaranteye intege cyane. Nuko rero kuyandika baranamfasha kuyikina, baranahosera barandabira aho nanditse bitameze neza, bakambwira ati burya iyo ugenda gutya kuba byiza kurusha. Ndabashimira cyane, ndashimira BMT by'imvamutima. By'ukuri sifise ikintu na kimwe nobaha gihwanye n'ivyo bamaze kunkorera mu bijanye no kumfata mu mugongo Imana yaje. Ariko ndaza kubashimira nkoresheje ijambo banditse mu ireresi ntawe yagiye. Ninagirirwa amahirwe nzofasha umwe canke babiri, ndazi ko nzoba ndabashimiye. Imbere yuko BMT imenya, burya ndafise abantu bambere bahaye agaciro impano yanje kuva mu ntango, kuva nkivuka, kuva ntangura kwerekana impano yanje, kuva nkumva ko nkina amateatre ku mashuri n'iki. Ndashimira cyane rwose umuryango wanje mu bampera amashi. Ndashimira cyane mama wanje, niwe mufana wa mbere mfise. Mama wanje filme nakinyemo irashaka gusohoka je ntarayipartage bakaba yatanguye. Ndamushimira cyane, ndashimiye abo tuvukana, abo tuvindimwe, Mana yanje ndabashimira cyane kuko bambaye hafi. Abo dukorana mu maresi barabizi ko rimwe na rimwe hari igihe dutaha duteba, ariko bamwe basapotinga, nta na rimwe bigeze banda isure canke ngo banyere ko batanezerewe ibyo ndimo. Murabizi umwana w'umukobwa aje muri entertainment cyane twivira hariya ruguru, hari igihe usanga umuntu bahinduye ingene bakora n'imviro, ugasanga umuryango bamutahuye. Ariko ndabashimiye cyane rwose ko bantahuye bagaha agaciro impano yanje. Uno munsi nkahamagaze nganje kwerekana igikorwa canje cya mbere cyavuye mu bwonko bwanje no mu maboko yanje. Nagomba gushimira ubundi muryango wanje ugira kabiri, ni wari ubizi, serukiwe na Agnes Perance Salina. Barahaye agaciro impano yanje, atawundi muntu umwe aramenya ko nkina amareresi. Baranyereka inzira yo gucamo. Ndabashimira cyane kandi ndabasaba ko ibyo bankoreye bazobikorera na batoyi banje, kuko ndabona neza yuko uciye mu biganza byabo ubushyira ahantu heza cyane. Reka rero nshimire abandi, nshimira n'abapromota, abanditsi n'abamenyeshamakuru, namwe mwarafashe mu mugongo impano yanje biciye mu buryo bwanyu bwo kumenyekanisha. Nukuri mwarakoze cyane, igikorwa cyanyu ndagishima. Imana yonyine yifise ingene izoba shimira. Reka rero shimire nawe mwese mwashoboye gushika hano muri kino kibanza kunshigikira. Nukuri ndanezerewe cyane, nukuri byabaye ibintu ntari niteze, ariko kandi nawe ndabizi yuko bizagenda neza. Ndabashimiye cyane ko mwafashe umwanya wanyu mugahera ibyanyu mukaza kunshigikira, mukaraba igikorwa canje cya mbere. Nizere ko mwakibonye, muraza kuronka umwanya wo kugira amakomantere, muraza kumbwira uko mwabibonye, niba nobandanya canke nabyivira, ariko nuko muvuga ko ntubivamo, sindabivamo kabisa.